urumuri rw'amahoro kuri no gatanu rwabandanije mu ntara ya Bubanza ari muri iyo ntara bakoze ibikorwa bitandukanye mu kwigina urwo rumuri. Aha twovuga nko gusasa isima mu nyubakwa y'ikibuga c'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, bongeye kandi bagendera koperative Twizerane isanzwe ikora byo kudandaza umuceri, ibiharage n'ibigori. Uwuserukira imbere y'amategeko iyo koperative Baranyikwa ashikiriza ko iyo koperative yateye imbere aho isigaye ishorerwa n'ishyirahamwe PAM, bakaba bafise ihangiro ryo kwigisha kandi urwaruka rw'abakobwa. Rero twatangiye bato turabadamu 18 twarashoboye gukorana n'umugambi CCM, turashobora kwiteza imbere mu burimyi n'ubworozi. Niho twashobora gushika ku mugambi wa WP4P kugabira abana ku mashuri duhawe isoko na PAM. Ico gihe baraduhaye isoko kuva mu 2013 gushika n'uno munsi turi ngaha. Twagumye dushobora dukora bigenda neza. N'ubu rero baduhaye isoko y'itoni 2,285 igizwe n'ibigori 585, ibiharage 678 kwese. Izo rero turiko turakora uno munsi, mugabo baramaze kujana 206 z'ibigori z'ibiharage, barongera barajana 205 z'ibigori. Aha rero iyi nyubaka umugambi FIDA yubatse yose yuzuye ibigori n'ibiharage. Hano mu bindi byumba bayandi bastock ibigori n'ibiharage biriyo bashobora kubagendesha. Mbere twarihaye kwigisha abana b'abakobwa ku mashuri kubona ibihe bigoye bitoroshe ku bakobwa, kugira ngo tugere mu busaza dufise abana bize, abakobwa cyane cyane n'iryo hangiro twihaye. Ikindi naco tubasabira ababanyi tukabakomborera ku giciro kitavuna kugira ngo biyungunganye mu buzima bwa misi yose. Mwamenya ko urwo rumuri rwabandanije ku rubibe iyo ntara ihana na Bujumbura, aho rwakiranywe igishika n'abavuka muri iyo ntara.